mbona atahagaragara atanumwe ahari bibashabaruye ko mbona asanze huguruye ibi ni biki Benita ko hano nagira nta numwe ari ngaha byagenze gute ni sawa Beni yego nongishika Beni reka ko mbona atamusanze hano hagaragara papa wawe ari yaragiye hariya genda umumamagara umubwira ati mama yashitse kari karuhije muga ntatse ariko gamana ku bintu numvise uyu munsi ndumvise ijambo yo ariko mana jengiye kugiye kumera gute Sheri yes sawa nashitse sheri kumengura nezerewe cyane amahoro cyane reka sheri no munsi sinzi byakubaye byari kubwira uraje wumva kanyamuneza sisakara n'umutima reka sigaho reka icara ndakubari nyagirashe reka hama rero se urabona je kweri ntatari bemwe mwari mwafunguye ego twari twafunguye hasigaye wewe nyene sawa hinga nanje rero ngenda hariya ndabe umukozi bari ikintu sheri nanje bayasigiye ndaye nafize yasigiye hanyuma rero kugira nce ngenda hariya mu kigo ntegunda utuntu ntegura kugira bendategura ya masaha wagira ku mugoro tibagira yarandevu yo yarandevu nyene sawa rero yohe ujya munsi mu kabare hari umuntu atagiye asoroye iyo no musanze amahera yakubure yareka ajya atagwaye munsi tubaze ko n'umusaza ko gusa abantu badasorora usanga bari amahera menshi kora akazi k'abantu none kudasorora ni kubera reka se makajyanye umuntu asorore muhaye macakuha se makaje muranweza ivana rye ibintu byo gusorora abantu bafite yumvira manye na François ujya Claude ryari we ntumubone hawe
Ena marazwa hana kumwe demu. Eka. Yo, hewe. Eka. Imeza kucha. Eka. Yo, reka. Wamene muri ivuye iburaya y'ubutsinde. Ote kutaragirika kana. Batuma basinyereka kuye. Mwamushira ko ngaho ndetse turaraba. Ibyo ni ibintu birangira kure. Gusa kajya nakankomoka. Okay. Kukomoka ko. Sawa. Kukomoka ko. Ndakwiye kubona iyo demu umwanya yanjye. Gusa none. Bene urigero ubona ka message kuri telefone. Message cyane ni. Cyena narazisomye ni. Jewe mbasha kuri konti wanje. Bandikije message muri telefone. Amahera yariyongera. Amahera. Babona rero hagati nkabagurira inzoga. Bona handi nza ndayikora. Kumbe nawe wari wavyigumije muri kaje nayo y'imyaka narumye mpozindire ko nawe ubiyibwiye. Wewe ubona iri hereni wewe uri none kuranga mu muyoboro none barakudugiye. Uzi ko bashize kwanga inana yo kubwiye. Naje ni mu giseki. Aje naje vrema sinidoga. Gusa umuntu aguma mu magorwa umengo. Uyu rero Francis. Umengo nakaze kimari kwa. Wewe ngira yatwaye ryabunira kandi cyane bazana ko timwe ringana ko. Nimeki wa marena. Ya marena. Yarigera giye yikorerewa. Uyu no musi rero. Atwe yatwemereye cyo. Uyu musi araduha. Araduha we dukore gusa ni ngoga araduha. Gusa yamba mu magorwa onye. None ko akavuga. Ikintu cy'ubwose biri gute. Birashitse ibyo bya message byo muri kumuranzana. Message yuko batwongera umushahara. Eka. Twe twaraduhembwa 500,000. Buba batwongeye 3,200,000. Wowe nawe hongera bashize ku miliyoni. Oya ariko bikute. Ubu niyo kugira n'ijambo nari. Abantu baba mu makanya batazigera bagiye bari musiruhu. Akashaho uzobona umuntu akorera inoti na telefone nari. Era akana akoresha kuri kwamo. No heba mu maramari no kuri akazi turimo vrema. Karam. Reka tubwire basi akajambo kamwe gusa. Abonye. Aho rero ni kugira ngo ntituhave tumwishyura n'ikintu na kimwe. Sinari kugiye mu ntara. Ubu nacyo yikora vrema. Shaka wirekere katwibandaniza akazi kacu. Gusa ibyo ni ibintu ubona nakubwiye ko ari ibintu bisanzwe. Hajyanye waramenyereye ibintu byinshi. Uzoka muri mu magorwa umengo ibintu bisanzwe. Twe mugahajya tuzokama twiryohereye. Ariko rero ibyo nabyo si byiza. Yaba mukorana kandi mukorana neza. Ifo yuko mu bintu byose mumeze neza. Agacupa mukagasangira. Oya basi tugire tuzogutemberera muhira basi. Ako konyene gusa. Uzubicupa weekend. Muhira kana ukabare kuko batwa tukusigana na projet. Mana he n'umutima wo havuguruka biswa. Banamureke. Abatunzi barakomerewe. Barakomerewe nakurahi. Gusa ubironke wanamumiroho kure. Utihaya naho. Ijya isi nani rega isura yijya. Utayirizo kurya. Bakushi. Ibi bintu uwo mugore yarabinyanganije vrema. Sidabibona. Hari ibintu ariko ndabona byo muri Decembre 2023. No. Ndikunda. Ikiba. Gabasha. Cyabuseraga akaza ka. Kuno nakaronze. Basha ndabyirukana twashaka. Ah oui, entrez. François, c'est ça? Ça, on a. Non. Nimo. Oui. Cool. Ko murakunyina. Ndashimye. Ndabona. Yego. Hanyuma nyakubahwa. Ndakumva uganiho ni. Jewe ari iki kintu nanje kubabwira ikibazo jewe mfise ndakibakura. Bazigiye. Ya jewe naragize ikibazo kijanye n'ibintu byo mu kazi. Ukazanye? Narakoze ikibazo ndagitora.
baravuga yuko mbere n'uzoba yagitoye bizogenda gute azoca ndetse bamwudugiriza n'agashahara mugabo kuva ico gihe nkoze icyo kibazo gatoyi uri muri bamwe bakora muri poromosiyo muri Desambre yego nari naraje ngaha nije naragitembeye ikibazo yego none waravuganye na Deje twaravuganye dosiye barantuma amadosiye ndazijyana ahantu hatandukanye ubu rero n'ikimenyamenya kuva muri rya Desambre nta n'urufaranga rumwe ndasanga ruri kuri konti ntibisiguritse nta na gatoya urazi rero ikintu gihari reka twicazanye mu bintu by'amajambo cyangwa byabo n'umunsi ndarakunda ndabijambo vuba ahubwo wavuze yuko ari gukorera muri Desambre yego ni Françoise niyo nkuru aha anyere mwaya marshive sindabibona neza kubera ibiyinya ari ivyo muri 2024 dosiye yawe turashobora kuyisanga muri 2023 mwoba mukoze nyakubahwa wowe rero sawa genda mu kazi kiwawe yego ukore umutima uri munda ukore umutima uri munda ninayironka dosiye iwawe ndaguhamagara canke ndaguhamagara nagejeje kazi iwawe mwoba mukoze nyakubahwa ko jewe ngeze habi wegenda ndamerewe nabi cyane nimungeragereze n'ukuri mumfashe muzoba mukoze oya ndabijamwo nivyo twaziriye ngaha ndabijamwo wegenda ku kazi kawe ibindi ndabikurikirana sawa yego reka ce ndabo marshive muri 2023 mwoba mukize neza sawa bika basha umudamu kurya kuntu muka jewe narinje ngaha gashaba ikimenyane siko vyawe bigomba bisobere kuba sawa reka ndabe hajya muri wikenda hama ibi bintu navyo tari ivy'ivyuma bashobora kwiterura Françoise ici. Ingenda yibona. Ariko murataka ikibazo. Oui. Abakozi bo ngaha muri net. Urahejeje ya raporo? Imefire raporo financier. Wasanze ari gute? Nasanze bimeze neza nani ndabazaniye kugira ngo namwe mubiraba. Nisa. Ndaza kubikonsesa cyo ndimo. Ndabiraba hanyuma. Pardon gato. Françoise mukorera muri branche. Tumuhamagarira. Sawa. Tumuhamagarira. Ibi bintu ntabwo bisiguritse. Bisiguritse ukuntu. Oui, entre. Naramutse shehe. Bambwiye umurambi. Ko murenda batumye ko n'ibintu byihutirwa madame. Bambwiye ngo guhera muri Desambre nta kantu k'agashahara nyine urabona umunsi kuri konti. Oya. Nta message base muri telefone. Nta message nta n'umunsi wa rimwe. Je konti iragaragara. Nta credit mwa mwarigeze. Nta credit nanasabye. Jewe kare narakora kijya kibazo ibintu byari bimeze neza. Udo agashahara. Biraboneka kuko ndabona yuko umushahara wawe waradugijwe kuri konti. Gusa habura kantu gatari gusa kantu kabura reka wewe ibintu by'ubaho. Nta kibazo na kimwe kirimo. Nta akantu kabura karajako. Nta kintu nta kibazo gihari. Ukantu gatoya. Gusa ikintu Rema. Yego. Murakoze kundemesha. Ngoma ndabishire mu minwe yiwawe. Ngira Imana imizobinkorera. Ndabishire mu minwe yiwanje. Yego. Wegenda akazi kawe bandanye gukora kujya bagakora. Yego. Shire mu mwete kujya nyene. Chumba yenda shima nuko gusa munayibonye. Yari hafi. Bavuze ko yari muri 2020 gusa yari yarungurujwe. Yari yarungurujwe
ana yuko vyari mu bintu vyo muri nzabambwira ngo ntayo babona nzabarondera yari mu bintu vyo muri 2016 mama wanje bakandungika ngo genda hariya kumbe nayisika oya wewe ntugire ikibazo ico nzi ko nuko biza kugenda neza muragize neza sawa ego okay sawa nta kintu cenzo gusaba ego mwa yenda we ndabijama ubu nyene sawa kabisa sawa nani rakoze kwe sha ya quelque chose ici qui ne sava pas oya ndajayo kumuraba deje Nikuye mashine ya 2016 gusa nawe none ni 2023 ano nagira ikibazo ikibazo cyane ikibazo ana uwo mudamu raba guhera 2023 guhera muri December gushika mu kwa kane nta sinyatire n'imwe iriko yuko yigeze aronka amafaranga yiwe kuri konti gusa urabona yuko dokima irakwiye vema nta kintu kimwe kibura ne kubera iki adahembwa ico kibazo cabaye kubera iki ataronka agashahara kiwiwe yakubwiye ko atahembwa yakubwiye ko atahembwa ano madamu ibintu babiboneka kuri dokima y'umuntu si mpaka wenyine arinde kuza kubibwira ego hama yanditse ikete yuko adahembwa madamu kumenya ngo hari ibintu bikoranye keza no yakwituye none tanikete simaka yandika ikete n'umukozi muri entreprise none ategerezwa kwandika none yasanze baramurenganije basensere ikibazo ciwe ndakizi ego deje yaranakoze n'ikibazo uvuze ndakizi ikibazo ciwe none kuko kizi gutaragikemura ndakizi amezi yose okay madame s'il vous plaît uranzi jewe wazi kunonza d'abord ubu ni ndiya guhaye uruhusha rwo gukora muri ibi bintu utasabye uruhusha madame ndi assistant y'uwawe canke ndi pratique ndi assistant ariko utegerezwa gusaba uruhusha okay assistant ajejwe iki none assistant arakora ivyo mudeja mutegetse no apana mutegetse n'ibikine barabikora wakoze ibikenewe alors genda rero umushirire ku mushahara no reka kuvuga ko madame urabizi wishire mu kibanza ciwiwe ari umuvyeyi amazi amezi ane adahembwa Jody urabizi kandi urabishoboye genda umushirire ku mushahara rero madame ntiwibaze yuko ubona muri ngaha urabizi ko umukino waronse akazi uravyibuka ndabizi uribuka senye yahabaye ndayizi sikuva yuko ntafise aho nogenda kuvuga nta kintu na kimwe nkora ntakizi madame ndafise aho nogenda gushikariza ikibazo cyahabaye alezi bazi ko dufise abari hejuru yacu go madame ndasubiye genda madame birambabaje ndaguhaye permission madame bazi madame iyo dossier ndayizi iyo dossier ndayigushikiriza Temo superieur ndabizi kandi ndavyemera gusa iyo dossier itagiye mu ngiro sivuga ngo ndaguhaye dere ingano kuri gusa ije mu ngiro mu itegeko ndaguhitegeko me urazi yuko je mfise uburenganzira bwo kwitaba inama conseil superieur ko naje mfise uburenganzira bwo kwitaba none me urazi ivyo novugira yo ngezeyo ndabizi genda ubivuga uko nyene sawa kubizi kazimeje izoba Alezi ikibazo cawe cyose ubizogishikirize nzobibona ejo kwanza sigarana cyose genda ndagiye gusa suite yavyo ntuzondenga suite yandike aguhikete hamurinshikirize uribuka je na Claude yararenganijwe ategerezwa kwandika ikete none okay karameze ukuntu kazoja mu nama ejo kandi karashobora kundeka reka ndagikure mu nzira ni ubona yandetse kugira baca bankura mu kazi ubwo nyene nta nikete deja yampaye ico kwemeza ko yarenganijwe n'igiki biramusha kandi bandaneza akazi ubundi ko yanyemereye envelope ko
Claude sinari kumuha kijya kibanza ko atari yampaye atayimpaye nta mushahara nzopfa ndamushiriyeko ashaka yari imyaka 10 abantu bararonka ubuzi bagaca bijajara ngaho onye ngo nibindi Zinarazire turiterambira kumva dukina umukino ndagufinda abantu bari ngaha mu gitabo babikina gute no kasi ndaza kuzingurura nkuko wewe uraza gutomboza utomboza abantu bazaba bari wavyumvise naco uraza kumbaza twatanguye warura uza kubaharura wamaze gutomboza bangahe batanu oh wananiwe kadaharura 1 2 3 4 5 6 7 8 aho wananiwe nawe yimfinda kurara kangahe indwi wananiwe ra bangahe ko eho nari cyutombo zamwe nanje nari nitombo 8 je mbona nagize gatanu sajana ko nahakije sawa subire bangahe batatu ati batandatu mama kari sawa sawa kanisa dawa na mama kujukunye kutatuzaniye amashokora aho ruzana Kaya mino misume ngo sinzi ngenumeze waba tumenyereje ubero kagafurusa nakarihere Mugisha ito nibi Benit ito nibi kimuri komara hariya genda mwe muratere hariya yaro murabona nimugisonera na mama wa Mad aha warugiye he uje wavyiinze watutunze kare wahora utaha kare aho uronkeye ngo za poromosiyo mama ubutahira aho wishakiye iyo ngeso yagufashe muri no misi niyi ehera kare wahora udusigira amahera tukagura ibintu vyiza tugafungura umaze iminsi twirigwa inzara ushika naho abana babimenya vre akosa akamara amazi hadi urinze wumva abana bavuga ati ntukituzanira na shokora ntukituzana n'ibisikuti ingene kibwera bwera noneho wambwiye yuko ubu utakironka batakiguhemba ntibiraza bihe cyangwa usohoka ugiye ku kazi kumbe wigiriye mu bandi bakaba akosa akamara bizomenyekana bizotinda bimenyekana reka mbere nihore burya sheri biki ndacari sheri wawe nyumviriza ndakubwire sheri idedemba numva burya ibi bintu ntubone vyagenzuye burya biraca biraza nukuri anavyo urabona yuko n'utufuta nisiga ntatwo nkironka kandi si ukubera yuko vyavuye kuri jewe sheri none biva kuri burya dosiye yiwanje hariho umuntu nayihaye ariko arayikurikirana kandi ndibaza mu minsi mikeyi je ndabona ko iriko iragenda neza kazibiri mbere bisa nigiye aho rero ngo uravuze reka nigiye jewe ku kazi abo dukorana bose baranshwimagura nshike ngaha muhira abana ntibampaye nigwera umugabo wewe n'ayandi none gamana jewe ngiye kugikwiga